Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cyo Guharura igice cya 21 umurongo wa 4 haravuga ngo bava ku musozi Hori bajana inzira ija ku kiyaga gitukura kugira ngo bajane inzira yo ku rubibe rw'igihugu ca Edomu. Abantu bihebuzwa cyane n'ubwo rugendo. Dusangire ijambo rivuga ngo Imana yamara umwizigirwa. Abisirayeli bari mu rugendo rwo kuja i Kanani, bageze mu gihugu c'Inegebu. Umwami wi Aradi w'umunyakanani amenya inzira bazananye, arabagwanya, hanyuma afata mpiri bamwe muri bo. Abisirayeli baca bahindukirira Imana, barayisenga, bayisaba intsinzi, kandi basezerana yuko Imana niyabaha intsinzi bazosenyagura ivyo bisagara. Imana irabumva, irabaha iyo ntsinzi, babandanya urugendo. Kubera imbere yabo hari igihugu ca Edomu, ntibategerezwa kugicamwo kugira ngo ntibagwane. Imana yari yarababujije kugwana n'Abanyedomu kuko bavukana gwari uruvyaro rwa S.S.I. Baca bategerezwa guca ku rubibe rw'ico gihugu. Baciye ku rubibe rero basanga inzira ibaye ndende. Bibiliya yatubwiye ngo baca bihebuzwa n'ubwo rugendo kubera gwabaye rurerure. Bamaze kwihebura rero n'ubwo rugendo, urumva igikurikira yabaye imyidodombo. Mbere ntibidodombye, bararengeje kwidodomba, batonganya Imana na Mose nk'uko Bibiliya ivuga. Batangura kuvuga ko bashonje, banyotewe, ngo n'ivyo kurya bafise ngo nta kimazi bibafitiye. Cyo turi kuranyumviriza, burya turi mu rugendo rw'ubuzima. Ubuzima burya n'urugendo kandi rugoye, duhura n'ibibazo. Ariko hari igihe duhura n'ibibazo tugatakambira Imana ikatwumva. N'urugendo rwo kuja mu ijuru n'urugendo rugoye, turahura n'intambara, kandi hari igihe duhura nazo tukayitakambira ikatwumva. Uyu munsi rero nagira ndakubwira, ni wahura n'ikibazo, ndakwinginze ntiwidodombe canke nguze gutonganya abarongozi bari imbere, nguze gutonganya unuriya. Haba namba, ni wibuke yuko hari Imana iheruka kuguha intsinzi, wongere uyihindukirire, uyisabe canke uyibwire ibikugoye. Imana n'umwizigirwa, nizoreka kugutabara. Paulo niwe yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo nimba tutoba bizigirwa, Imana yoyo ihora ari umwizigirwa kuko idashobora guhindagurika. Uzi neza yuko irya Mana yaguhaye intsinzi ubwa mbere ntiyahindutse, n'uyu munsi iracari yayindi. Nuko rero niwaca mu bibazo, hindukira uyibwire, reka gutonganya reka gutonganya bariya. Mu gihugu hari igihe duhura n'ibibazo, tugatonganya indongozi, tugatonganya abana bariya. Haba namba, hariho Imana yatugwaniye hano mu Burundi, dukwiye guhindukirira tukayibwira ibibazo dufise, kubera ihora ari umwizigirwa, kandi ngo nta no guhindagurika kuba muri yo. Nizoreka kutugirira neza. Nuko ico nagomba kukwibutsa, nuko Imana yawe ari umwizigirwa. Niwagira ibibazo urayibwira, nizoreka kugutabara. Imana ibahezagire. Sanze manere mu ruhande rwacu, wotugwanya